barime ikibonobono nifuza yuko ejo aho bukera Uburundi buzoba bufise ibintu vyinshi bushora ku isoko mpuzamakungu harimwo ya maribrief navuga ya mavuta y'amamoteri imiduga ibintu vyo bijanye no kwikora ivyo no kwita kwikora kujipodoa dukeneye kuba solution kuri ico kibazo Yimishatsi yanyu turakeneye gutanga inyishu y'icikagurika ry'imishatsi hano turakeneye gutanga inyishu y'ingwara zo kurukoba biciye mu mavuta y'ikibonobono turakeneye gutanga inyishu ku gitoro nkuko twabivuze amamashine tuzokoresha mu kurima nta gitoro ikiye azobakoresha tuzoba dukoresha igitoro twihinguriye rero ivyo tuko turakora nico gituma dusaba abafise imitahe baze badushigikire kugira ngo ejo aho bukera nashaka yuko ibi biti vy'akayaga dutera mu mpangu zacu hoba hari ikibonobono aho gutera ibindi biti ego bituzanira akayaga naco kizana akayaga kenshi wanashaka rero kibi kibonobono ku buryo nkakurya umuntu atera inazi imuzanira akayaga mugabo aca agenda kandi yamure ashore natwe biri niko tubishaka dushaka yuko ku mabarabara yose y'imigenderanire hazoba hari ikibonobono ku buryo abene gihugu bari ngaho canke na commune ubwayo izoba ishobora kugenda yamure icishora mu ruganda rwa kibonobono oyo natwe naho twihinguriremwo ibintu vyinshi cyo gituma rero dukeneye yuko ata murundi numwe yosamara canke yoreka kudushigikira yoreka kuza kwinjira muri no mugambi urorohereza umuntu wese 6,000 si menshi ariko ejo aho bukera gushika mu 2026 uwashize umutahe muri kino kintu azoba ashima niko tuvyifuza tukiringaho nyene dusubiye inyuma gato bivaye mvyo dusiguye mu misi yahera gushika no musi harabaca bibaza no musi turatanguye kurima ikibonobono murahereye mu ntara ya Muyinga Cankuzo ego murahereye mu ntara ya Cankuzo muko murarima ikibonobono mugomba mukwiragire Uburundi bwose mukirima abantu bashaka guca bibaza mbega none ico kibonobono cera mu gihe kingana gute harabaca none uwo mutahe 6,000 turawushizemo ntuzi ko kizokwera ryari ni bande bazobikurikirana bizoba bitunganije gute urakoze cyane ikibonobono tugiteye ubu mu kwicumi cyuharura amezi 4 5 6 nikirenza ngaho ni kuvuga uwo no mwimbo urumva ko mu mugambi wokora ukaguha inyungu mu mezi 6 nibaza yuko umugambi abari mwiza ubunyaruka cyane hama mugabo kandi iciza kihari kibonobono n'igiti sikintu uvangura rimye ngo aho nyene ngo uzocureka kwamura oya ahubwo bandanya wamura uko amezi 2 atashe kikamara imyaka 2 kigikomeye kugira ngo ushobore kugisubiriza n'ikindi rero abazobikurikirana sinova ngo ndababaye kumbere haracari kare Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bameze neza bari mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera tukumwe nazo turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukora cyane ejo hazozoje turi abantu bateye imbere Urundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwashikiriye iterambere rirambuye byose ntushobora gukunda tudakuyemo ko mu muzi ngo dukore tudashize ingufu mu bikorwa bisanzwe dufite ngo bigende neza ejo hazozo dutera imbere bivuye mu maboko yacu rero Roy TV yari hayihangiro ryo kugendera abene gihugu mu kubashikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye aho barimo turamaze kugendera abatari bake baramaze kuganiriza abatari bake baramaze gutera intege kubabwira ncacane ubuzima bari mugene buba bumeze kugira ngo babwigishe n'abandi atari amafaranga babiriwe barabasaba twaragendera abatandukanye baratubwiye haramaze kutugatije yewe nahereye ku mutawe w'200 ariko no musangeze imiliyoni 7 ntizomfata nditunze ndatunze umuryango uwo musi rero n'umusi dasanzwe turi kumwe kandi na Kibonobono oyo yagarutse mu bwambu bwa Roy TV kugira ngo tuganire umugambi ugeze hehe mumenye ko tutayaza amasigara cicaro kugira ngo tubwire mbega Kibonobono kireze hageze ko tugurisha
igitoro kigomba kiboneke n'ibindi biva mu kibonobono umunsi rari ngaga ngatubwira aho bigeze intambwe ku yindi ko bizogenda biragenda tuzoba turi kumwe nabo babandanye batuganirira tunamushigikire dukorana umugambi hamwe ntazotera imbere wenyene tuzobe turi kumwe twese ariko rero hari abashaka kuba kuri kiganiro no munsi ibiganiro bibiri bamaze kuganiza abakunzi bacu ba Roy TV ariko no musaruro ryamba ashaka kuba mufite igana kenera kumenya ati mbega uwo muntu asanzwe ahagarariye iyo group kibonobono oyo ninde amazina yiwe ninde bimeze gute akorera he imbere yuko twinjira muri ico kiganiro kandi amusabe yidondore avuga amazina yiwe naho benshi basanzwe baya turakwakira muri Roy TV. Murakoze cyane ndaramukije ubugira kandi abariko baradukurikirana iyi ni inshuro yanje igira gatatu nza hano muri studio za televiziyo Roy ndabashimiye cyane Benishu ndashimiye na zombi nubwo ataboneka nyuma ya kamera dukorana ibikorwa neza ego kumazina yanje ni Daudi Tuyisabe ariko ubumenyekana ku izina rya Kibonobono kubera ko twatanguje umugambi wo kurima ikibonobono mu Burundi dushinga koperative yitwa Kibonobono oyo ubu rero abatari bake banyita Kibonobono kubambonye ubwa mbere rero muri kumwe na Kibonobono ariko ku mazina yanje ni David Tuyisabe murakoze. Naje ubwanje ndakwita Kibonobono ndakubonye centre ville nabonye Kibonobono aho ndakubona hose mbabona umenga mbonye Kibonobono zina ryo sinita guca ndagibuka ndagushimira cyane rero kuko nawe watangushimira ariko nko nari nabwiye abakunzi bacu ba Roy TV barakubonye inshuro ya mbere utugana ibijanye n'Ikibonobono barakubona kandi n'inshuro ya kabiri ubu nabagira kubone inshuro ya gatatu aho twagiye tuganira tuvugana ati mbega bimeze gute Kibonobono gute kimeze gute uno busi rero turashaka kutubwire bimeze gute by'Ikibonobono bigeze hehe. Murakoze cyane ambajije ikibazo cyiza ati by'Ikibonobono bigeze hehe kuko igihe cya mbere tuza twariko turababwira iby'Ikibonobono dusigura icarico ibiva muri ico hanyuma turagaruka ubugira kabiri turababwira ati umugambi rero dutunganijwe gutya bizogenda gutya gushiramo imitahe kwinjira mu mugambi rero uno munsi naho ndagarutse kugira ngo ndabamenyeshe bigeze hehe turiko turabikora gute ego rero nkuko twabibabwiye turiko turakora cyane gose turiko turarima igiterwa cy'Ikibonobono gushika kuri no munsi reka ndabamenyeshe yuko abamaze kudushigikira abamaze kwinjira muri koperative yacu barabona yuko ari ibintu novuga vyiza cyane kubera ko ivyo twababwiye twebwe iwacu muri no minsi tuvuga tuti imvugo ijana n'ingiro rero imvugo yarajanye n'ingiro Benishu cyo kimwe n'abariko baradukurikirana ubu aho ibikorwa bigeze turabandanya twinjiza abantu ubwo n'ubwa mbere turabandanya twakira abanyamitahe ubu mbere novuga ko abatari bake bariko baragura imitahe ku byinshi hanyuma iyo mitahe rero bariko baragura byadufashije cyane ubu twaratanguye gukota amatongo twaratanguye kurima ikibonobono gushika uno mwanya turiko turarima amahegitari atari make mu ntara ya Cankuzo kuko twaheruka kugira urugendo shure ubwa mbere twaragize urugendo ku murimyi w'ikibonobono asanzwe ari umugwiza mbuto ariko aba mu ntara ya Kirundo komine Bwambarangwe uwo rero twaramugendeye turi kumwe n'umugwi w'abafundi mu vy'indimo abagronome tugiye iwe dushitseho twaratangaye cyane namwe no bahamagara n'abariko baradukurikirana mushiki Bwambarangwe kwa bakunda kurima Gatabazi Jean yaratwinjije mu bigo vyiwe aratwereka imbuto zose za kera afise dusanga rero Ikibonobono wewe yarakirimye kuva kera cyane twamubajije ibibazo byinshi azi byinshi ku vy'Ikibonobono afise ibiro vyinshi cyane vy'Ikibonobono ararenza n'amatoni umva we yaratanguye kugerageza nico gituma twagize y'urugendo hanyuma twaciye tuja imuyinga turakora inama aho hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri rya mbere nyene uku kwezi cha turakora inama hanyuma ku munsi ugira gatatu igenekerezo rya kabiri gitugutu ukwezi kw'icumi kunyere turimwo twaciye tugendera mu ntara ya Cankuzo aho twakiriwe n'abantu benshi cyane baje kutwumviriza
hanyuma mbere na musitanteri yaraduteye iteka araza aratwakira hama turonka akaryo ko gusigurira abenegihugu ibijanye n'umugambi w'ikibonobono kuko hariya mu Cankuzo baratwakiriye cyane. Hanyuma navuyeho ndabemereye yuko ku munsi wa mbere iyi ndwi nyine turiko nibaza ngira ngo harejo hahise no musi ku wa kabiri twaciye nace ndabemera ko dutangura kurima. Ejo rero ku munsi wa mbere abakozi bashika kuri 50 baratanguye kurima mu matongo yacu hariya twamaze gukota. Ubu rero bariko bararima cyane. No musi akavura kazindutse karagwa ibikorwa ntivyabandanije. Ubu rero nababwira yuko twatanguye kurima mbere hariho n'irindi tongo novuga twaronse ritari rito cyane amagitari atari make yo mbere yarasanzwe narimye mu kanya inyuma ya kino kiganiro turaja kuvugana na mwene ryo tumuha amafaranga hanyuma ho ca tugira ko tuhateragira kuko imbuto zirahari. Ibikorwa rero tuko turakora n'ivyo aho niho umugambi ugeze. Nibaza yuko mu kanya ndaja kuronka akaryo ko kubasigurira none turimye tuca tubikoresha iki bitunganijwe gute na cyane cyane nishure abaguma baturondera batubaza ati none duha uburenganzira turimo giti cyacu muzotugurira isoko irahari. Ivyo bibazo byose nibaza ko ni mukanya ndaheza ndavyishure murakoze. Tukiri ngaho nyene ndumva ko umugambi ugeze kure cyane tutaheza amasigara cicaro ivyo twayaze mu mezi 2 aheze uno musi uko biragenda mu ngiro twizere yuko n'umwaka utaraha tuzobona umwimbu udasanzwe. Hari abaza gukurikirana kino kiganiro ndetse nanditse kibazo nkaza kucibaza ati mbega none no musi ko mwatanguye kurima uburere intara zitandukanye mwamaze kuzifatira ubwo muracakeneye groupe ko yaguka muracaha karibu abakeneye kwinjira kuko no musi harabaretse kwinjira bibaza ati ni ya majambo ni babandi baza batubwira ibintu bigahera ariko no musi turumvise ko mwamaze kuja ku kivi mwamaze gutangura kurima abantu barakwiye nibajye nyene canke murakeneye abandi binjire muri groupe bimeze gute? Yo sawa murakoze reka ndabishure nishure n'abandi bose ndazi iki kibazo abari bagikeneye. Mu bisanzwe aha nibaza ko ncangira ko ninjire ukugene tuko turabikora canke uko bitunganijwe muri rusange. Reka ndabihere hano n'abariko baranyumviriza mu nyumve cyane cyane ababa hanze muri ivyo bihugu vya Amerika iburayi baraja kunahura cyane kuko tumenyereye tugira koperative zikaba ari z'abantu baharugwa ku ntoke 30-50 babaye 100 ukacumenga vyabaye vyinshi. Ariko nk'ubu mwotangara mwumvise yuko muri koperative yacu dukeneye mu Barundi baba mu Burundi abene gihugu baba mu Burundi hafi miliyoni ngira 13 turindiye ivyo rusansuma izoduha twebwe turonsemwo nubwo tworonka igice cy'abarundi bose urumva imiliyoni 6 z'abarundi turazikeneye. Umva ubunyene ntiharagera aho twugara kubera iki biva hehe rero kubera ko dukeneye abantu benshi. Ubwa mbere reka mvuge gutya mu 2021 ndafise umuryango uba muri Amerika hanyuma rero yarazanye uwo mupapa yaraje azanye umuhungu wiwe mukuru ntabwo yavukiye mu Burundi yavukiye hariya rero yiga muri universite mu wa kabiri muri Amerika. Ashitse ngaha rero mu Burundi ntiyashimye ukugene abarundi babayeho byaramuteye ikigongwe hanyuma no kurira ararira niko rero kumpamagara nta n'ikirundi yavuga neza hanyuma arampamagara arambwira ati David iki gihugu kirakeneye gutera imbere kandi abazogiteza imbere ni mwebwe nyene nimuhave mubaza ko arabandi bazogiteza imbere. Rero birakwiye ko mukora ikintu kinini ku buryo umuntu wese aba afisemwo ico yise mu Congereza ngo ni ownership novuga mu Kirundi umuntu wese aba afisemwo ukuboko muri ico kintu. Hama rero Jesse nashobora kubona ingene no bikora mugana nagenda yicara ndavyimvira ko nsanga ahubwo ico kintu nico gikenewe. Hanyuma rero aha ntibuja kugorana gusigura urabona ntanze nk'akarorero ujya mukuru wanje Fabrice nabo bafatikanije we kubera yabaye hanze hanyuma akagaruka yarabonye ingene abazungu bakora hanyuma acaraza kutwigisha kutwereka ingene abarundi dushobora kuja hamwe turi benshi tugashira ingufu hamwe tugasanga turakoze ikintu kizima. Rero natwebwe ni muri iyo nzira iyo mpanuro uyo muhungu yampaye
nivyo turiko turakora. Nico gituma dukeneye abantu benshi kugira ngo dukore ikintu kibamwo abantu benshi, batange uburyo buke bafise. Abafise uburyo bagura iyo mitahe igwiriye. Urabona nk'akarorero hariya mu kubaka isoko ko abarundi batanga ibihumbi 103, ariko abanyamahanga bariya baba hariya bagatanga ibihumbi $103. Urumva ushize mu gaciro $103 n'ibihumbi 103 sico kimwe mu mahera y'amarundi. Rero natwebwe gusa twavuze tuti kubera n'ibintu by'abantu twifuza ko bose bashira mu kuboko, rero ya mpanuro wa Mungu yaduha, twebwe twagize ibihumbi 6, ariko ntibibujije yuko ufise miliyoni 10, ufise miliyoni 100, ufise miliyoni 50 azizana. Ayo mahera rero yazanye, twebwe twahisemo kurima ikibonobono. Kubera ikibonobono ubwa mbere, ikibonobono vya bintu vyose twasigura vyiza, ubu turiko turarima turonka imbuto nabene giye gutubigisha kugira binjiremo. Hanyuma rero tugomba gushika mu kwa 4, urana ubu dutanguye gutera ubu mu kw'icumi, gushika mu kwa 4 tuzoba twimbuye kandi tuzimbura vyinshi cyane. Hanyuma gushika no mwanya abantu benshi bari hanze bagura kugira ngo tugirane amasezerano, kandi uravye amahera baduha nukuri ni meza, ni meza. Nico gituma rero kubera ko abarundi bose, ababene bacu bakora taxi vero, ababene bacu bakora mu nzu, ntiboshobora kuja kurimba ikibonobono, birasaba umutahe munini, nawo ntabo bafise. Ivyo rero bica bituma tubasaba nabo bazi bahure n'abajya bandi bafise ingufu nyinshi. Nk'ubu rero turimye tukene iyo mitahe turayikeneye, tugomba tuce twubaka ihinguriro rinini. Ndasubiyemwo, ni ihinguriro rinini. Iryo hinguriro rizodufasha guhingura ibintu 8 vyose, ariko ntituzobishikira ko rimwe. Tuzotangura twubake ihinguriro izine canke rafineri y'amavuta, aho tuzoca turonka nifumbire. Ni kuvuga iryo hinguriro rizodufasha amavuta nifumbire. Igituma twahisemwo ifumbire ubwa mbere nayo mavuta, banze nihoza amavuta yo naravuze ibivamwo, no munsi mvuge ku kijanye n'ifumbire. Iyi fumbire dukeneye mu kibonobono, ariko imbere yuko mvuga ku ifumbire, urabona dufate nka savonoro kugira ikomere yarimye kigazi. Hanyuma savonoro ari kuntu ibintu byose biva mu kigazi ibikora. Iryo hinguriro rero rica rikomera kubera ko rifise aho rikura ivyo rikoresha. Rero natwe twabanje kurima ubwa mbere ikibonobono kugira ngo tumaze kurima ikibonobono tuzoca turonka ibintu dukoresha ifumbire. Iyo fumbire rero irakomeye cyane gose nko nagenda bisigura. Ryari narabajije mu Buhindi aho bakoresha iyo fumbire. Ni fumbire ibihugu vyinshi biba bikeneye, kuko ari gihe twibaza iyo bariko baraturumva turaba ku isoko mpuzamakungu ukugena ikibonobono kizimvye, tukibaza none ni kubera iki kizimvye? Nayo mavuta gusa. Kumbe mu bisanzwe kivamwo ibintu vyinshi cyane. Kuvaho nakubwira Benishu n'abariko barankurikirana, kuvaho mvugiye ikibonobono, ahubwo je nasanze ataconze, ariko maze kugivuga ubu rero niho rero namenye ikibonobono neza, kuko nararonse abantu benshi bandondera b'abarundi barambwira rero icari cyo ikibonobono, baransigurira ingene rero mu bihugu by'abazungu akamaro k'ikibonobono. Rero uriko uraraba nk'iyo fumbire rero dukeneye mu kibonobono, ni fumbire ikoreshwa cyane mu bihugu byinshi. Iyo fumbire rero tuyironse kubera uko kuntu dushira imitahe hamwe, dukeneye kuca duteza imbere uburimyi. Riga jambo umuvyeyi yavuze ngo Uburundi ni Edeni. Urabona umukuru w'igihugu niwe muntu Imana ivugana nawe, niwe muvugishwa wa mbere muri make. Je novuga ko hagiye yavugishijwe, kumbure yavuze ibigira bibe ejo aho bukera. Nabo ndakubwire tuvise ifumbire y'ikibonobono, nifuza yuko nabo dufatikanije n'uwundi wese aze dufatanye. Twifuza yuko ubu Burundi tubuhindura Edeni. Edeni mu bintu vy'ibiribwa dusanzwe tubifise, ariko
ndashaka yuko uburimyi tubuteza imbere dufise ifumbire y'iwacu umurundi wese afisemwo uruhara urabona akoresha ifumbire yavuye mu ruganda rwiwe nivyo nifuza nka kurya Fabrice ariko aravuga nti twiyubakira isoko y'iwacu ejo uzoba udandariza mu kibanza nawe wewe wagizemwo uruhara ufisemo imitahe cyazogera igihe ku kwezi uzobuhembwa natwebwe rero je Fabrice sinenda muzi n'ubu ntiturabonana mugabo bijya avuga nanje hari haheze umwaka ndiko ndabivuga ati kubw'ikibonobono nifuza yuko umurundi azobahembwa kubera ibintu bivuye mu kibonobono ubwo ruganda rero tugomba tuca tugubaka vuba hanyuma gushika rero mu kwa kane tuzoba twamaze kubona ingene umwimbu w'ikibonobono umeze duca dusohora igitabo aho rero abafise akaryo amatongo manini tuzoca tubaha rero akaryo barime ikibonobono nifuza yuko ejo aho bukera uburundi buzoba bufise ibintu vyinshi bushora ku isoko mpuzamakungu harimwo yamaribrifi yanavuga yamavuta y'amamoteri imiduga ibintu vyo bijanye no kwikora ivyo no kwita kwikora kujipodoa dukeneye kuba solution kuri ico kibazo Yimishatsi yanyu turakeneye gutanga inyishu y'icikagurika ry'imishatsi hano turakeneye gutanga inyishu y'ingwara zo kurukoba biciye mu mavuta y'ikibonobono turakeneye gutanga inyishu ku gitoro nkuko twabivuze amamashine tuzokoresha mu kurima nta gitoro iye azobakoresha tuzoba dukoresha igitoro twihinguriye rero ivyo nivyo tuko turakora nico gituma dusaba abafise imitahe baze badushigikire kugira ngo ejo aho bukera nashaka yuko ibi biti vy'akayaga dutera mu mpangu zacu hoba hari ikibonobono aho gutera ibindi biti ego bituzanira akayaga naco kizana akayaga kenshi wanashaka rero kibi kibonobono ku buryo nka kurya umuntu atera inazi imuzanira akayaga mugabo aca agenda kandi yamure ashore natwe biri niko tubishaka nshaka yuko ku mabarabara yose y'imigenderanire hazoba hari ikibonobono ku buryo abene gihugu bari ngaho canke na komine ubwayo izoba ishobora kugenda yamure icishora mu ruganda rwa kibonobono oyo natwe naho twihinguriremwo ibintu vyinshi cyo gituma rero dukeneye yuko ata murundi numwe yosamara canke yoreka kudushigikira yoreka kuza kwinjira muri no mugambi urorohereza umuntu wese 6,000 si menshi ariko ejo aho bukera gushika mu 2026 uwashize umutaye muri kino kintu azoba ashima niko tuvyifuza tukiringaho nyene dusubiye inyuma gato bivaye mvyo dusiguye mu misi yahera gushika no musi hari abaca bibaza no musi turatanguye kurima ikibonobono murahereye mu ntara ya Muyinga Cankuzo ego murahereye mu ntara ya Cankuzo muko murarima ikibonobono mugomba mukwiragire uburundi bwose mukirima abantu bashaka guca bibaza mbega none ico kibonobono cera mu gihe kingana gute hari abaca none uwo mutaye 6,000 turawushizemo ntuzi ko kizokwera ryari ni bande bazobikurikirana bizoba bitunganije gute urakoze cyane ikibonobono tugiteye ubu mu kwicumi cyuharura amezi 4 5 6 nikirenza ngaho ni kuvuga uwo no mwimbo urumva ko mu mugambi wokora ukaguha inyungu mu mezi 6 nibaza yuko umugambi aba ari mwiza ubunyaruka cyane hama mugabo kandi iciza kihari kibonobono n'igiti si kintu uvuga ngo urarimye ngo aho nyene ngo uzocureka kwamura oya ahubwo ubandanya wamura uko amezi 2 atashe kikamara imyaka 2 kigikomeye kugira ngo ushobore kugisubiriza n'ikindi rero abazobikurikirana sinovuga ngo ndababaye kumbere haracari kare haracari mu ntango abantu baracadufisa ko makenga kumbere ibikorwa byacu nivyo buca bibereka yuko ivyo tuvuga bijana n'ingiro ubundi dukeneye urugwaruka atarugwaruka gonyene dukeneye urugwaruka rusanzwe rushomereye bize turabakeneye vy'ukuri abariko baranyumva ni muze turabakeneye abo rero nibo tugomba kuba zobikurikirana kuko ubu ko tugomba kubikora mu buryo bwa kijambere
hanyuma kandi tuzokwifashisha le digitale, tuzokwifashisha informatique, ibintu vyacu byose bizoba biri informatize, nta bintu vyo mu mpapuro dushaka. Rero ivyo aba bavyeyi bacu ntibabizi, ariko abana babo twebwe twagiye ku mashuri twebwe tubizi, abo rero nibo twifuza ko baza kugira ngo bazobikurikirane. Ntibazoshika baronka inyungu, ariko vuba bazoca binjira mu kazi, sivyo batangure kubidukurikiranira, nabo dukeneye muri make. Yego, imbere yuko turangiza, imbere yuko dusoza kino kiganiro cacu, hari benshi baca bifuza kumenya mbega none cyane cyane bijanye no kwiyandikisha, ko tumva ko hari ibintu bitazomara umwaka umwe canke imyaka ibiri ngo bice bihagarara, ni iterambere ku Burundi n'abarundi ushaka ko bizobandanya byinjiremo hafi abarundi bose. Uno musi baca bibaza kwiyandikisha, tumva ko ari 600, mumenya gute umuntu yiyandikishijwe, bigenda gute? Urakoze cyane. Ahubwo kwiyandikisha twebwe ntibiyandikisha, ahubwo ugura imitahe. Umutahe umwe ni wari 600. Ushoboye ari abariko baragura imitaha 200, imitaha 300, imitaha 1000, ivyo byose biremewe. Rero twebwe uja kugura imitahe, nibaze bagura imitahe, hanyuma ubwa mbere guza imitahe. Turi ngaho gato, umutahe ubushatse kuvuga isi ndagitahura. Tubuze gura imitahe, ivyo 600 niwo mutahe, n'umutahe umwe. Iya, rero urumva ibaye imitahe 2 abari 12. Aya mahera niyo dukoresha, niyo azokota amatongo, niyo ahemba abakozi. N'ubu mukozi turabahemba bose 50 dukoresha ku munsi, turabahemba bataha bahemba. Kandi turafise ibindi bintu dukora, n'ubu turafise izine ikora isabune. Urumva uwo mutahe uja kongereza inguvu muri izine anse kuziganya no kuguranana. Iyo mitahe iradufasha guha abanywanyi bacu akagurane katazimvye ibice 2%. Uwo mutahe none niwo tuzogura amatongo, niwo tuzogura niwo uzodufasha kubaka za nganda nakubwira, ya nuwo mutahe. Hanyuma rero uyiyandikishije turaguha resi, akaresi mu Kirundi, turaguha agakarata k'umunywanyi, turaguha hariho ibitabo twandikamwo, turagushira mu mashine, turaguha nimero matricule, turaguha ico navuga amasezerano y'uguza umutahe, n'igipapuro utahana. Hanyuma urumva turaca tugushira muri groupe, uba wemerewe kuza kuri biro canke kubaza ibintu bigeze. Urumva amakenga yoyo nibaze ko turagerageza canke twaragerageje kuyagira make kubagura imitahe. Tugushimire cyane, tunagutere n'intege kuko ni ibyishimo bidasanzwe kubona umurundi nka wewe utangira abandi rwaruka ukarurabira akarere aho boshobora gukora kugira ngo tuzazora abantu bateye imbere. Tugushimire cyane rero, tunagutera n'intege ibyo urimo ejo canke hirya y'ejo. Ndibaza yuko Roy TV iri kumwe nawe, izogushigikira, izoguherekeza gushika kuri tere kuraba ngene imirima iri kiragenda. Tuzobaserukira abakunzi bacu babone ko atarama yagasigara cicaro, ko bimeze neza. Ejo nimwagenda kurima hafi nakure tuzoshikaho. Roy TV yari yemeje kubashigikira, kubatera intege, yari ikora ku bwejo. Ndabashimiye cyane mu bakunzi ba Roy TV, ndanabatumira cyane kwinjira muri iyo groupe Ikibonobono oye. Murumva ko mutazoba muhombye, ni mu myaka 2 gusa utanze umutahe 600 uzoba wamaze kuronka. Ndabashimiye cyane rero, abatari subscribe muge subscribe, bande mukana vya Roy TV. Shimiye cyane na cameraman Zombi yatumye amajwi n'amasanamu abashikira bimeze neza cyane. Au revoir. Bye.